Amakuru yo muri kino gitondo n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 reka tuyahere neza na neza mu kanama ka ONU inama yiswe National Security Council iza kuba kuri uno munsi udasanzwe aho baza kwigira hamwe ibijanye n'umutekano eka n'amaraporo canke amaresolution agenda atandukanye harimo resolution ya Lebanon eka akaba harimo no kurabira hamwe umutekano umurasirazuba bwa Kongo ugeze hehe mu bijanye n'amasezerano yagiye arasinwa eka ni inama idasanzwe aho ino nama ibivugwamwo bitaza kuba birimwo abamenyesha makuru canke itangaza makuru geryo ryose eka ngo bamwe no mu bayobozi biza gusaba ko batinjirana amatelefone canke amakamera y'uburyo ubwari bwo bwose ni inama iri closed nkuko bigaragara canke bitangazwa na leta zunze ubumwe za Amerika eka n'akanama ka ONU bayise closed meeting iri hagati canke iza kuba itumweko na National Security Council rero muza kuvugirwamwo cane kurabira hamwe iho intambwe igeze mu bijanye no kugarukana umutekano mu rasirazuba bwa Kongo bisunza amasezerano yasinywe itariki zine z'ukwezi kwa 12 mu mpera z'umwaka wa 2025 imbere ya Donald Trump eka n'abakuru b'ibihugu bagenda batandukanye harimo uno munsi umuyobozi w'ubumwe bw'abanyafrika ari we General Major Son Excellence Evariste Ndayishimiye bari bahishikiye kugira bafate umigongo bongera babe n'ivya abona eka n'ijambo yashikirije ryari jambo ritoroshe nko nama rigarutse ko amwe mu majambo yakoresheje yaravuze ati gusinya amasezerano si bibi kandi n'igikorwa ciza cyane ariko igikuru no kuyashira mu ngiro kuyubahiriza no kuyagendera turaza kuva mu bijanye na National Security Council tuze imasisi aho Wazalendo na FD bamaze kuba bari mu muji wa Maremo canke agace canke secteur canke lokalite ya Maremo yamaze gufatwa na Wazalendo na FARDC iruhande y'umuji wa Maremo turaza kurabira hamwe ahitwa Kiluku ni muri Sake aho nyene Wazalendo nabo nyene bamaze kuhagaba ibitero kandi bagaragara ko bamaze kuhashika ahubwo bariko barashaka ngo kwigarurira umuji canke agace ka Sake nayo mukamubizi neza na neza ko itari kure y'umuji wa Goma kuko ibintu birasa nuko bitoroshe cyane Sake ku birometero 200 gusa igoma nabo bakaba bari muri ako gace cyangwa muri lokalite ya Kiluku turaza kuva Kiluku tuje Ituri aho inkozi z'ibibi za ADF canke irindi shami rya AFC M23 ryavyawe ku mpande z'ibihugu ca Uganda u Rwanda ekaravugwa na Kenya na za Somalia n'izindi hakaba ari inyeshamba canke inkozi z'ibibi b'abateroriste bagwanira mu kindi gisata canke mu rundi ruhande rwa Ituri aho kenshi abakurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV dukunze kubacishiriza amakuru yo muri Ituri kandi bikarangira benshi baje inbox kumbaza ngo Ituri nihe ni mu burasirazuba bwa Kongo aha hanamiye canke hegereye umupaka uhuza igihugu ca Kongo u Rwanda hamwe na Uganda uko niko vyifashe turagaruka kandi turabe ikitwa amaforce commune yagendewe na Guverineri wa Uvira Purusi aho bivugwa ko kuva imbwebwe za Sarambwe zifata umwanya zamaze muri Uvira ngo bishe abantu barenga ku gihumbi n'amajana 521 ariko Purusi akabashoboye kugendera amaforce commune canke ibinogo rusange vyagiye birahambamwo abakongomani b'inzira karengane kimwe kiri Kavimvira ikindi yashoboye kugendera Purusi kirahano hitwa Kiromoni ivyo vyose akaba yabifashijwemo na CICR Communauté Internationale de la Croix-Rouge eka nabandi banyakigongwe canke andi ma société civile aharanira itekane rya bene gihugu reka tuze rero mwido nido inyuma ya kano karuhuko.
Yes, nongeye kubaha ikaze rero bakunze ba Flow Podcast TV mwiriwe rivanye umwe wese aho aherereye ndabipfuriza kugira amagara meza amafaranga ubumwe nituze ikanitekana mu miryango yacu muri rusange ndabakengurukire mwe musanzwe mukurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV muri mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi muri mu mahanga muri mu karere ka EAC muri Afrika Asia Amerika Oceani mu bihugu vy'i Burayi eka no mu Furuka zine zisi muri rusange reka ndabaha ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo muri kino gitondo cyo kuri uno munsi wa kabiri genekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nkuko biko biragaragara kuri no reresi canke no video dutanguranye ni umuguvernere canke buramatari wa Uvira aho ariko aragenda ari kumwe n'abasanzwe bajejwe ivy'agateka kazi na muntu eka n'abakora muri communauté canke mwishira hamwe rya CICR Croix Rouge eka n'abandi bita ku vy'agateka kazi na muntu aho bagiye kuraba ibinogo bongera bazura ibinogo bihambwemwo abanyekongo bishwe mu kiringo gito cane imbwebwe za Sarambwe RDF abanyarwanda inkotanyi Red Tabara bari bamaze mu muji wa Uvira aho haharugwa igitigiri kigira kugera ku bakongomani bagira ku 1521 bishwe muri ico kiringo ariko gouverneur Purusi akabashoboye kugendera les forces communes canke ibinogo rusangi ca Kilomoni ni ca Kavimvira aba rero Hakiromoni akaba yahambwe ngo aba victime canke abanyekongo bagira ku 121 na kiro bose bakaba rero baciye bafurugwa bahambwana iteka naho imiryango yabo itashoboye kuhashika kuko ntibashoboye kuba bamenya ngo uyu ni naka na naka ariko mu ijambo Purusi yashikirije yavuze muri rusangi yarivuze mu gifaransa reka turi bashirizemwo mu vyo gouverneur canke baramatari Purusi yavuze ariko muri rusangi yashimira CICR yasimira za Croix Rouge n'abandi bajejwe kuganira agateka kazi na muntu yongera yihanganisha imiryango yabuze muri rusange ko ntibari bumenye ni nakana naka gusa umuntu wese azi ko yabuze uyiwe muri rusangi Purusi akaba yabifurije kugira imitima yoroshe no kwihangana muri bino bihe bitoroshe vy'intambara n'imigwano iri mu burasirazuba bwa Kongo reka tumukurikire tugaruke tubandanye nibikurikira. Bon, je suis venu accompagné donc, avec le chef des quartiers de Kavimvira ici, mais aussi accompagné du maire de la ville d'Uvira. Je suis accompagné de mon vice-gouverneur. À ma droite ici, à l'extrême droite, j'ai mon ministre de l'Intérieur ainsi que d'autres cadres du gouvernement. Nous sommes venus constater ce cimetière, cette fosse commune qui a été, où on a jeté 121 de nos compatriotes qui ont été sauvagement massacrés par la FCM23 appuyée par le Rwanda tout au long de son séjour. Et vraiment, c'est une terrible tragédie que nous dénonçons. Il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Nous avons été victimes d'un grave génocide dont on ne parle pas. Et les Congolais sont des citoyens comme d'autres citoyens. Il faut maintenant qu'on ne fasse plus la hiérarchisation des victimes, c'est-à-dire la hiérarchisation des souffrances qu'on constate ici et là. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Et donc, les citoyens congolais, 121 citoyens congolais, des citoyens d'Uvira ici qui ont été massacrés par l'AFC-M23 appuyé par le Rwanda, et ceux qu'on vient de découvrir dans une fosse commune ici à Kiromoni, ils ont droit à la justice et que justice soit faite. Yes, ndizira ko mwejeje kuyumvira gouverneur canke buramatari Purusi arangije kwijambo rivuga ati aba bantu 121 dusanze muri kino kinogo rusange Kilomoni turabifuje ko ubutabera canke ubutungane canke ngo justice yokogwa bagahabwa justice ariko ni ibintu bigoye cane ni crime de guerre kandi kuja ngo urikora uraburanya izi mbwebwe za Sarambwe neza naho uvuga ngo urana ko ku burongozi hari abantu barenga 5-6 ntumenye nde ngo funge nde ariko kimwe gusa nuko biri ku mutwe w'izi mbwebwe za Sarambwe ku mutwe w'u Rwanda RDF n'inkotanyi eka kumbore bofata Paul Kagame bakamuboha canke kumbure Sultan Makenga canke Corneille Nanga umwe muri abo akagirizwa iyo mitwe y'inzira karengane yiciwe muri Uvira nkuko bagahambwa bunyamwaswa nkuko twebabwiye rero mu ntangamarara kanama ka
kaoni karakorana no munsi ku igenekezo rya 17 kuri no munsi mu mice itatu. Umuce wa mbere uza kuba igihe cy'isaha 4 am banditse am 10 o'clock am saa 4 z'agatondo. Hanyuma iyo baza kuba bariko barigira hamwe na kanama kaoni kaza kuba gakoranye kigira hamwe ibijanye na rapport ya resolution y'igihumbi n'amajana 7 ya Lebanon. Bahejeje kuwigira hamwe ivyo vyako kanama canke vyo resolution baraza guhura rero kubwiye kurekira hamwe umutekano canke avancement yiyo bigeze ivyo basinyiye imbere ya Donald Trump canke ivyo bagiye barasezerana mu masezerano agenda atandukanye haba yidoha eka nama resolution agenda atandukanye 28 eka nayandi nkuko mwagiye murakurikirana. Rero iyo nama ya kabiri iza kwiga kubijanye iraba iza kwiga kubiraba cane cane n'ibijanye na vya Kongo iza kuba igihe cy'isaha 9 3h ya après-midi banze 3 pm za kuba igihe cy'isaha 9 niho baza kugira sécurité sur la situation en RDC bige neza na neza ingingo bagiye gufundika kuko bavuze ko bava ngaho bafundise ingingo. Ino nama rero ni closed, ni a week close, bavuze ko ni no camera, no journalist and no speeches. Donc nta vyandi vyo guha uruhande rumwe nibaza kuba baserukiye u Rwanda canke uza gusuba serukiye Tshisekedi kuko hoho ku ruhande rw'u Rwanda hari amakuru tutarameza neza avugwa ko Paul Kagame hamagawe ubutaraririye muri iyo nama. Ntituzi ko ari wagenda canke aza kongera kurungika Justin umushikiranganje wa mbere PM canke aza kugenda Olivier Duhungirehe kuko ari wasanzwe agaragara n'umuvugizi wa AFC M23 cyane kuko ibibera mu rasirazuba bwa Kongo ni wavyitaho cyane ni wakunda kwishura ni wanahangana n'abakorera cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntituramenya rero ko Paul Kagame aza yashitseyo canke aza guseruka ku ruhande rwa Kongo naho nyene ntunzi ko Tshisekedi ari wagenda canke ariko iyo nama yoyo iza kuba kuri no munsi nyene turiko turabaha ko kino kiganiro ntivyoroshe cyane. Amakenga ni menshi ku ruhande rw'u Rwanda, benshi bamaze kuvuga ko ino nama itaza kuba yoroshe Paul Kagame adashoboye kuyijamwo kuko naho ari a wikro ngo ashoboye kuza guhura n'aba personality canke n'ama visage menshi cyane adashoboye kuva imbere ngo mu bijanye no kugenda arasigura ibibazo yogenda arabazwa nkuko bisanzwe cyane cyane no guhura Donald Trump ngo inyuma y'agasuzuguro, inyuma yo kongera gutera canke gufata umuji wa Uvira uvawe gusinya amasezerano imbere ya Donald Trump. Uko niko biri ku bijanye n'akanama ko mutekano wa ONU kaza kuba uno musi. Mu ntangamarara twe twababwiye ubijanye na Masisi hariya muri Masisi na localité canke agace ka Maremo hakaba hari libere ndavuga ko hari mu minwe ya FRDC na Wazalendo. Kuri no mwanya turiko turavugana hakaba habaye imigwano idasanzwe, imigwano yari imaze imisi novuga kuri no munsi itariki 17 ari umunsi ugira gatatu kuko imigwano yatanguye ku munsi wa Mungu igenekezo rya 15 ntihenze ku itariki hanyuma igenekezo rya 16 ku munsi wejo ku wa mbere nuno munsi ku wa kabiri akaba ariho hafashwe, hakaba ari mu maboko ya Wazalendo FRDC. Aha naho bereye cyane muri Maremo ni muri groupement ya Mashali Mokoto muri province ya Nord Kivu muri territoire ya Masisi. Uko niko vyifashe M23 rero bakaba barashwe barakubitwa biraba bibi cyane baca birukira cyane mu duce twenda dutandukanye mu nzira zo gushwiragira birukiye ngo ahitwa Kisimba za Warikare n'ahandi hagenda hatandukanye. Kandi ibi ngo bikaba bitanezereye cyane canke bitorohereza bitagiye korohereza zino mbwebwe za Sarambwe RDF Inkotanyi Red Tabara kumvo zuko ahantu hakora ibintu bita liaison canke hari hahuza ngo Kalembe na Kipete canke ngo hakorohereza M23 RDF Inkotanyi Red Tabara bariko barahanahana ibikoresho vya gisirikare ravitayema canke n'ibindi bigenda bitandukanye biva Masisi bija Warikare canke bija Marikale biva Warikare bigenda imasisi. Urumva ko ngo ino axe itorohewe kuko bagiye kuhabloka. Rero ni ibintu bitanezere cyane izimbwebwe za Sarambwe kandi ni ibintu bitoroshe. Murumva ko hano hantu bahagwaniye imisi igira kuri 3 ishira canke igana ku munsi ugira 4 canke
irenga kumvo zuko byagiye kugaragara neza ko hari imigwano ari uko hatanguye kumvikana ibisasu binini binini kandi abegereye ngaho ariho batanguye gutanga raporo ku munsi wa Mungu gushika no mango ku munsi wa kabiri akaba ariho hashizwe mu ijoro ry'ubukerera rikerera ku munsi wa kabiri akaba ariho hashizwe mu maboko ya FRDC na Wazalendo. Tuva rero hiyo tuja muri Ituri y'abateroriste bahurikiye mu mugwi wa ADF bacucumye bongera barotsa bene gihugu nkuko basanzwe babikora bobo